nishimwe gusa mwami nishimwe gusa we uri Imana uzuye icubahiro uruwera w'Isirayeli kandi uri Imana uru rukundo rwinshi ekuri Imana yo muri munyonyo ku bansi b'Imana. Uhoraho Imana yacu, mpagaze mu kwizera ijambo ryawe wacishije mu basavyi bawe bo mu gihugu cacu. Muri uku kwezi kwa munyonyo ndasenze ukubite abungere intama zabo zisanzare, kuko bashizwe hejuru n'amareba n'amangetengete kugira ngo wiheshe icubahiro. Kubura uzimanganye amadini yazanye gupfukamira ibishushanyo n'ibindi bigirwamana, agatitura igitinyiro cyawe. Ujaniranye n'amashengero yose atigisha ukuri kw'ijambo ryawe, akaziguriza icyaha, kugira ngo bose bamenye igitinyiro cyawe. Uhoraho we, sangangura idini rikoresha n'impwemu zihumanye z'ikuzimu, zigatera ingwara kandi zikica n'abo waremye mu gutanga ibimazi kwa Satani. Zimanganya ico gikoresho ca wa mubi kigerageza kuzimanganya izina rya Yesu Kristo rirengeye ayandi mazina yose. Bimenyekane yuko Uhoraho nyene ingabo yitoranirije ihanga ry'Abarundi, kuko kuba ishamvu yiwe mu izina rya Yesu. Wakoze igikorwa kidasubirwamwo, weretse amahanga kuri Imana. Nushimwe Mana yera urabikwiye, nushimwe Mana yera urabikwiye. Ku basi b'Imana. Uhoraho Imana yacu, mpagaze mu kwizera ijambo ryawe wacishije mu basavyi bawe bo mu gihugu cacu. Muri uku kwezi kwa munyonyo ndasenze ukubita abungere intama zabo zisanzare, kuko bashizwe hejuru n'amareba n'amangetengete kugira ngo wiheshe icubahiro. Kubura uzibanganya amadini yazanye gufukamira ibishushanyo n'ibindi bigirwamana, agatitura igitinyiro cawe. Ujaniranye n'amashengero yose atigisha ukuri kw'ijambo ryawe, akaziguriza icaha, kugira ngo bose bamenye igitinyiro cawe. Uhoraho we, sangangura idini rikoreshwa n'impwemu zihumanye z'ikuzimu, zigatera ingwara kandi zikica n'abo waremye mu gutanga ibimazi kwa Satani. Zimanganya ico gikoresho ca wa mubi kigaragaza kuzimanganya izina rya Yesu Kristo rirengeye ayandi mazina yose. Bimenyekane yuko Uhoraho nyene ingabo yitoranirije ihanga ry'Abarundi kuba ishamvu yiwe. Watoranije ihanga mu mahanga kugira ngo werekane izina ryawe, warikuye muri Egiputa. Imana yacu, mpagaze mu kwizera ijambo ryawo wacishije mu basavyi bawe bo mu gihugu cacu. Muri uku kwezi kwa munyonyo ndasenze databuja uri mw'ijuru, ukubite abungere intama zabo zisanzare, kuko bashizwe hejuru n'amareba n'amangetengete kugira ngo wiheshe icubahiro. Kubura uzimanganye amadini yazanye gufukamira ibishushanyo n'ibindi bigirwamana, agatitura igitinyiro cawe. Ujaniranye n'amashengero yose atigisha ukuri kw'ijambo ryawe, akaziguriza icaha. Kubura uzimanganye kugira ngo bose bamenye igitinyiro cawe. Uhoraho we, sangangura idini rigikoreshwa n'impwemu zihumanye z'ikuzimu, zitera indwara kandi zikica n'abo waremye mu gutanga ibimazi kwa Satani.
zimanganya ico gikoresho ca wa mubi kigerageza kuzimanganya. Izina rya Yesu Kristo rirengeye ayandi mazina yose, bimenyekane yuko Uhoraho nyene ingabo yitoranirije ihanga ry'abarundi kuba ishamvu yiwe, mu izina rya Yesu Kristo, amen. Ikiyaga gitukura utsinde ingabo za Satani, ihanga ryawe maze rirajabuka, ihanga ryawe